ama acaza umwana w'umukobwa acambwira ngo umeze gutyo tugenda cyane ntwara ku mupfumukazi uwo niwe yantwaye ku makaburi mwijoro uwo no twavuganye arampropose ibintu bitatu ndakoza kubwira icyo nari nemeye Imana ishigwe hejuru kumagakiza ambwira icambe sinabavuga amazina yavuze abaririmbyi kanaka muri Kongo bavuga ngo umwe asambana na mama wiwe niwe muti wiwe uwundi yigira umusazi wigira umusazi afungura ivyo muyarara nk'umusazi iminsi 3 kugira ngo niyagenda kuri podium abantu basare nkuko yari kwarasara ambwira uwundi yatanze abavyeyi biwe acambwira abandi acambwira ngo hitamo condition ari yindi yuko wogenda ukagira icyumba cya personnel ugashiramo cercueil hamukajyamamwe iminsi 3 gasohokamo nk'uwapfuye je nanemeye ya gatatu tukiraho nyene uravuze ko harimo abasineyaste tugaruka kuri poste yigeze kwandikwa n'uwo bita Fanny Ravine n'umwe mu basineyaste bakomeye mu gice cy'u Burundi ndetse batwaye na best influencer of the year muri Irebe Company yanditse ati Shalom nashaka nshimire abatunganije rihiganwa mwebwe mwari tunganije kuba biyumviriye kubakora filme ariko ndanamenyesha abakunzi banje ko atahiganwa na rimwe ndimwo nkarangiza nsaba abaritunganye ko bonkura ku rutonde kuko no basanga bubakanye ari we Noraske nawe yarapostinze no post nanje narayipostinze ndibaza ati koko bano bantu bashira muri ino higanwa baba bagije ko bashira mu higanwa biba bimeze gute ino message wayakiriye gute umwe mu basineyaste bakomeye harigeze kuba ukunyinyurana hagati yawe Prophet Joshua ndetse no bita Bayahaga ico gihe barapostinga umwaka vuguyu ndakavuguyu kiriya kintu cyo kunyinyurana hagati ya mwebwe abaprofeti canke abakozi b'Imana cyo mucakira gute mu gihe kibaye kuko n'abakiriso hari gihe bakicisha mwijisho bakavuga ati kuko ibi bintu biriko biraba ko bitambaye Haga umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana na Prophet of Jesus Joshua Doctor nako nireka tugashireko iyo bibaye ntumubona ko biheza bikazana reaction zitari nziza ku bakiriso. Yes, mahoro y'Imana abanene mu mwese muri kwikana abakunzi ba Star TV. My name is Starboy the Sheep, the Lion in the Jungle, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ebubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fashara Fashije, the King of Ladies, Mr. Dollarboy, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only my job. Uno munsi udasanzwe, n'umunsi mwiza cyane ku bakunzi ba Star TV na cyane ko turi mu gitondo novuga yuko nka twebwe abarundi no tuba tubona ko umunsi utanguye no tuba tubona ko twinjiye mu wundi munsi tuba turi mu gitondo abandi baba bari mu ijoro reka twakire umwe mu bantu uvuga yuko bagiye kutubera umugisha muri no mwanya bagiye kutugana byinshi bitandukanye nibaza ko mumuzi maze kugukirana byinshi bitandukanye hari n'abandi maze kujya muri eglise asanzwe adusangirizamwo ubutumwa ibinabiriya atugana ibinabiriya ni Prophet Joshua yamaze gushika mu bwami bwa Star TV for the first time twari twifuza yuko natwe adupartage buno butumwa tugiye kuganira nawe reka rero tumwakire kumbure abantu nyene bavuga butumwa usanga babereye umwanya wose usanga basa neza kwinjira mu kiganiro tumanze dusenge kumbure twinjire mu kiganiro neza nyezina tunasengera nto ko dukurikirana karibu Mami turagushimiye rwa icubahiro kuko gihe cyose duhakajyo ko kuvuga ibikwerekeye nebwe tuba turi gusa ibikoresho ariko umukozi avyikorera ni wewe inganga umugende kugira ngo uvuge ibyo wumva kandi ibyo ushaka kandi ibyo uzi ko biza gutabara umwe canke babiri irira neza ugutwi kose ukurumviriza izagira abaza gutahura n'abadatahura ubagendere ariko kandi uzagire n'ibikogwa by'umumu wese ariko araronderera wezagire ni cyano kugira ngo mwamyagura kugoma ukurondera kwabo kukurondera ko kuronka cyane icubero rw'umukweruka kuri Kristo yapfuye akazuka amen amena kabisa karibu cyane rero mu bwami bwa Star TV Prophet wacu twubaha kandi ndetse tunakunda kubera ko ari byinshi dusanga byakoretse tutaza ababisengeye murakoze cyane kutwakira yakanu uvuze ngo ari byinshi dusanga byakoretse nivyo abantu bose bakorera Imana n'ababandi batazwi bari mu vyumba bariko barasenga bari muhira bariko barasenga n'umugisha w'abantu bose kusenga aravuga Mana tuzigamira igihugu Mana tuzigamira imiryango
mana tuzigamira inshuti. Umuryango ni iki? Umuryango ni wewe rero, igihugu ni iki nyene dusangiye. Hama iyo biriko biraba rero tuba tuzi uko ari abantu batubireye maso, Imana ishigwe hejuru. Naho twebwe twosenga ukwiye gushimwa n'usengwa rero, naho nyene ashigwe hejuru kuba yemera kumva abantu bantaco nka twebwe tubisenga Imana ikomeye gutyo ikishura abantu babo kabisa. Kubera ko tubona turi bazima, tubona turonka ibina biriya, ugasanga nta nubwo nabisengera, bisigura ko hari abantu baba ariko babisengera abakozi b'Imana. Nayo mpamvu mvuze ati tubashimira cyane, ariko kandi muramutse abakunzi ba Star TV, nibaza ko mu migigwa y'ikirundi canke mu mico y'ikirundi ahantu hageze nubwo batabakoze ravuga ati jambo umeze gute. Ndabaramukije banyakubawa, mukwiye kubawa kuko umuntu yubahigwa icari ikintu cyane umuntu yumviza amajambo y'ukuri arakwicyobayero kuko amajambo azumugira icyo azoba. Imana ibahezagira bari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, umwe wese aherereye, ubuntu bw'Imana budutumbere twese kugira ngo Imana igomba bibe muhezagirwe kabisa. Twinjira mu kiganiro neza na neza, mbere ko twinjira mu kiganiro neza na neza numva nubaza kino kintu. Uno munsi Prophet Joshua no mu prophet amaze mu prophet imyaka ingahe? Izina prophet kugira ugitwe babimeze gute? Murambabara kubera ko navuze ati ni the first time dukorana, hari ibibazo bimwe nza kubabaza usanga mwarabajije ahandi, ariko kubera ko mfise umuryango wa Star TV hano wifuza kubimenya koko cyangwa ugasanga ni waravye biriya biganiro, karibu. Akoze cyane, ni kibazo gikomeye. Imana ivugana na Yeremia iramubwira ngo ntarakubumbira mu nda kwa mama wawe narinda kuzi, nakuremye ngubu nakugize ngubu umuvugishwa w'amahanga. Umuntu abo muvugishwa kuva ari mu nda ya mama wiwe, cyo bamwe bita born prophet. Ko turavuga Bible ahandi tubona abantu bagizwe bavugishwa nyuma y'igihe kanaka, ari Imana ivuga ngo andakeneye umvugira, Imana ikacirungi kuishaka. Ko tuvuze kuvugishwa ni nkomezi ziri hejuru y'uvuga, zivugira mu uvuga, hamivye vuga bitamwitirirwa bikitirirwa uri ko aravuga. Niko ndavuga umuvugishwa w'ukuri. Hama tugeze ngaho rero uca umva ko Imana yavugisha ari cyo cyose. Kuri Bible ni farasi yaravuze. Ngo kuri jendemeza rero yuko nabaye muvugishwa kuva ndi mu nda kwa mama wanje. Niko Bible ivuga. Hama mbaho ubuzima bunkatishiriza hatariho, maze kuronka gakiza Imana imakuba ico naremewe. Biragoye kuvuga ngo byatanguye ryari, ariko byatanguye kuvugwa ryari ku mugaragaro. Byatanguye kuvugwa inyuma yuko nkijijwe, inyuma y'imyaka 3 maze gukizwa, menya neza icyo nahamagariwe, ba ngombwa ko ndabivuga. Nabivuze kubera iki? Navuze kubera ko turi muri territoire y'abantu benshi bafite amakuru mabi ujyana kuvugishwa. Mabi cyane ku buryo hariyo n'umuntu w'umuvugishwa utinya nuko bivuga ari umuvugishwa. Ariko hamwe n'ivyo Imana ishobora guhagurutsa umuntu umubwira ngo yemeze uko meze ko sinamufite amakuru mabi, reka nzane uwo ashoboye gutuma mumenya ko inkuru nziza zimatanye na Kristo Yesu. Bityo gihe rero nivyo atangiye kuvugwa, bica biza kumenyekana cyane rero igihe tangiye gukurikiranwa cyane ku ma social media. Ariko igikuru si ibyo byose, igikuru nuko Kristo ari umwami. Uno munsi kuboneka kuri social media kuri mwebwe nibaza yuko byaraboroheye cyane kuvyakira, kubera ko mwari musanga muri monde yo kuvuga ati kugaragara n'ibintu bisanzwe. Ariko kandi numva nubaza kino kibazo, ukiri muri kariya kazi wari usanzwe ukora ka music, kiriya gihe ntituzi ko agafata nk'akazi sinzi agafata nk'akazi kazi nakora inoti yarinjira. Kiriya gihe mwari muri kariya kazi ko gukora imiziki imwe dukunze kuvuga yisi, kuko muri mwebwe mwarumva neza ko anytime mushobora kuba kuko umunsi wo kuvuga ati cyangwa kubishira ku mugaragaro ko umu prophet nkuko mwabivuze ati mukivuka mwari muri bo, muri mwebwe byari bibarimo cyane mwari muri iriya nzira nyene y'imiziki yisi nyene? Hariya nicagiye nari natakaye. Iyo watakaye rero ni gute wovuga iwanyu? Iyo watakaye waciye nko mu nzira idashika. Gusa ndemeza ibintu bibiri kubijanye n'ivyo, ndavyemeza muri kino gihe. Nibuka igihe kimwe nibaza ari Kakobe yakoze igikorane kuri Stade Ntoya, yo twita Stade Ntoya. Nagiyeyo ndumusani. Ikiri Stade Prince Louis Gasore. Nagiyeyo ndumusani ndaba hama uko ariko aravuga yumva kumengo ari kiruko kiranyinjiramo, ariko ngavuga bino bintu by'abaporotsi navyo ntavyonse. Bano bantu bafite ubuzima babayemo, ko nabona ko ari abantu boba bari mvuge terme, nababona ko kera, nabona ko abantu batari clair, abantu batugurutse mu maso, nabona ko ari abantu babayeho nk'ukumengo, abantu bafunze umutwe. Nivyo nabona kera uva nari mwisi, ariko nasanze atari ivyo. Kirese ushimye gufunga uwiwe aragufunga, ariko Imana idamagara gufunga imitwe. Rero ico gesi novuga ngo navuga ngo zo mu prophet navuze ubu kugira ngo bimenywe yuko umuntu avuka ari umuntu. Mu bisanzwe naho umuntu avuka yavura yitwa umuntu,
naho umuntu namwavuka agatangura kwavura yitwa umuntu atangiye gutambuka yitwa umuntu arinda bo umuntu makapurofete ni identite rero nuhura nayo muzira identite ni identite yawe kugira ngo naho umuntu yobikiraga iniki n'umuntu hageze ko atangura kuvuga nacavuga ngo cyagiye sinari umuntu ubu nabaye umuntu cyagiye rero nari umuprofete ariko atiyizi nico kimwe no kuba umuntu atawuravuga kutitaho kutamenya nari naratakaye ubu rero ndi mu byo nategerezwa kubamo kuvuga profete gituma nasibye muri yo cadre nukumengo benshi babifata nk'umuga umuntu agizwe canke yabirondeye sikino umuntu agirwa canke yabirondeye kuko Imana yabayeho tutaraba ni gute Imana yo kwikangura kukugira icuri ukuze kandi yarabayeho utaravuka Imana ituzi tutaravuka gusa abantu benshi ntibamenya ico bashaka koko uvuze ati profete kora ko urumva ko hari ababitahora muri cadre yabo n'abandi bakayitahora muri cadre yabo tuvuge ko profete ari umwuga canke n'ubuzima kuba umuntu usumwuga kuba umuntu nukubaho kuba profete nukuba ico wagizwe kugira ngo ugira icyo ukora ni gute umuntu yotahura ko kuba profete ari umwuga ariko ho bari ababikora nk'umwuga bivana naho peut-être bafise impamvu zabo ariko tuvuze ngo n'umwuga tugomba kuvuga iki tuvuga umwuga kanaka nk'umuntu yorima nk'umuntu yogurisha amamodoka akora business ico gihe sivyo ariko tuvuze ni gikogwa kuko umuprofete wese n'umukozi amabivana n'uwakorera nimba akorera Imana hama ukorera oni akizera ko azohembwa ukorera Imana yotinya gute ingoranira mu bantu rero Imana ishobye guhezagira abayo gusa mu nzira zitandukanye kandi ari umwuga wonyene se ko ndakora business ndiko ndakora uyu munsi kumbure kenshi iyo ndiko ndaganiriza abantu nuvuga yuko bamaze kumenya Imana hari utubazo tumwe tumwe ndababaza kumbure abadukurikirana hari ivyo baba barimo bakagira ubwo bati mbega ibituzo bivamo gute ariho ncambariza kino kibazo kuko mukiri muri uriya mwuga wo kurimba imiziki y'isi hari byinshi mwaciyemo ndetse atari byiza uno munsi mwabivuyemwo kandi ucibaza ko bikihari byo bari ibyahe byo babishimukiyumvira ati bari abantu vrema barafise ikibazo biriya bintu nanjye narabiciyemo uno munsi Imana yo bafasha bakabivamwo bakaza hano nageze ibyo bintu ni ibyahe bimeze gute kumbure buno butumwa nabwo tubusangiza abandi nakoze cyane ikibazo gikomeye cyane mbajije Imana igwe umugisha namamvuga ngo aho bari ndahazi aho ndibaze babenye canke ndabahaye kaze na nindi nyota nogira kiretse gusengera abakiriya ari tuvuze rero hariho kuba narindi umusore hariho kuba narindi umusore nk'umusore rero atarafise limite akaba azwi baye muri byinshi ubusambanyi akaboregwe ibintu byinshi bitandukanye no anakora icyo cyo cyose nakora icyo cyose numve gushirere n'ingana yongerako yo gushira ingana yongerako nabaho numva gukora ivyo shaka hama ikindi nk'umuririmbyi simvuze bose kuko abandi bafite intahe zabo nagendeye mu bapfumu nagendeye mu by'abarozi nakoze kilte mbi muri South Africa aho najanye n'umupfumu ku makaburi kugira ngo dukore kilte yo kwihamba mu ijoro saa 8 z'ijoro Durban aho twasivye ku makaburi twinjirayo ambwira ngo agarara hejuru y'imva that man was ever uri kurarondera hit yari umama ndondere ngo numenyekane ari biteye ubwoba magara hejuru y'imva ico gihe mama mvuge ngo jewe ngo ndibafatanije n'abapfuye n'ibintu biteye ubwoba ataco byo gufasha kubera ikivuze gutyo kuko bo bavuga ngo ikiziga ngo hano hari umuntu apfuye ngo ari ikiziga abantu baragishengerera barugira ngo nimatanye rero no gushengererwa kuko niko sugukundwa ni byinshi rero nabayemo ni byinshi ndiko ndibuka ibintu byinshi ni byinshi cyane kabisa utumye nturna ahantu maze iminsi ntiyumvira cyane kuko ibi bazo nagendeyemo ibi binagendeyemo byari byinshi rero sinoreka kubino ngo ndeke kwiyumvira kuribona cyane cyane ko mission y'ukorera Imana wese ukuri si yindi nuko abantu bava mu nzira mbi baje mu nzira nziza inzira mbi rero ni inzira idashika inzira nziza ni inzira ishika iyo nayo nimwe yonyene ni mugabo umwe yabivuze mu gitabo ca Yohana 6:14 ngo ni jewe inzira ukuri n'ubugingo inzira bisigura ngo nanumwe yigeze kuvuga ko ari yo nzira ukuri nta muntu numwe yita ukuri ubuzima byo biragoye kubisigura abashakashatsi bavuze ngo ubuzima ni igisagara ca New York muri movement tukireke kuko benshi batahazi dukoresha hajya kuri plaza muri movement bamwe bagenda abandi bagaruka mu muntu hari ibintu byinshi bikoreka isiguro y'ubuzima iragoye gutangwa n'abascientifique ariko umugabo umwe niwe yavuze niwe buzima rero batwigisha iyo nzira naye iyo nzira uko kuri n'ubwo buzima abamwizeye bakamwakira baratabagwa nitoreka rero abantu hanze yo kutamwemera bamwemere bazobona neza bazobigwa neza
tuvuge ko ukwamamara bijanye n'amangetengete ku muntu yamamaye ni nka kujya kwipataro nk'ishati umuntu ashobora kwambara ishati nkaca nambara n'ipataro. Tuvuge ko kuri bose biba canke hari abafata inzira bakavuga ati je ntegerezwa kwamamara nciye muri buno buryo, abandi ntegerezwa kwamamara nciye muri Yesu. Kwamamara bifise inzira zitandukanye tubivugira ko tuvuge abari mwisi. Yego uri mwisi na kimwe kimugera. Ikintu cyose kimufasha gushika rajayo. Uri mu bwami bw'Imana afise kimugera, ikintu cyose Imana itemera na cajayo. Sigura mu ncamake umuntu adafise kimugera ashobe gukora icari cyo cyose. Sinicenga nkucira urubanza bari mwisi bose ngo baramamaye kubera ko bakoze imiti kuko sindi nganka umucamanza umwe wese ariyizi. Ariko mvuze yuko uri mwisi adafise kimugera ashobe kuba tante n'icari cyo cyose kuko nanje sinatangiye mvuze ngo nzoja kubapfumu. Sinatangiye mvuga ngo nzoja kuri ibi, navuga jewe bana ngomba nkore nka arkeri, ngomba nkore nka kanaka nanje mbeshe abana tuvukana. Ariko muri urwo rugendo kubera ko atanakimana yose kingera nkacamura n'abantu kijana kugira ngo bigende gutya gira gutya udafise rero ikikuzi birucugira gutuca katirayo cyo gituma mbwira n'uriyo ataraja muri ivyo bibi avyirinde kuko bizomutwara habi hama kugira ngo abikire uko injira muri Kristo akagira ikimugera muhemu Imana muri wakamugera akamugirira limite uwo muntu bizokunda kwaba ariko sino kucaranga vuge ngo bose bagiye matengetengete kuko ejo abasani bose bavyuka ngo prophet yavuze ko twese twagiye matengetengete kuko no kwicira urubanza nta numwe navuze ko ajya matengetengete ariko ujayo kuri kwegera kuko birashika mukiyumvira iyo bishitse ukabona nk'umu artiste kanaka kubera ko twarabonye umuririmbyi kuva South Africa ariwe Costatich, turabona abapapa wemba bafira ku stage atandukanye nka mwebwe iyo bishitse mukabibona tuba tuzi biko biraba kuko tuba tuzi ubu bivanye no kumenya Imana ariko tuba tuzi biko biraba ko turabibayemo. Reka ndaguha example igihe nari South Africa, ndaguha example iri clair peut-être naravuga igihe nari South Africa burya sinkunda kuvuga intahe yose yo muri kahise. Hari igituma cyo mvuga mu ntahe ni ikintu gusa cyofasha ko abantu kumenya ko nari habi ariko sindetaya kuko simba ngomba kumenya ngo shitana aboneka ko akora ibihambaye. Nico kimano byo bwami bw'Imana ari bintu tubona mu mayerekwa navyo ni tudeta vyinshi kugira ngo umuntu atabibona nave yibaza ko adasenga kuko ikuru no gusenga. Ariko ko abajijicyo reka ndakubwira inuka nari South Africa. Je ndi South Africa tuva Durban tugenda Cape Town turakora spectacle nco turaheza garutse Durban ngaruka mbabara cyane mu rubavu nibuka ko navuye mu ndege ndiyo blick sinashobora guhaguruka mpagurutse umubiri wasa nukumenga uri kuratabagurika gutya aho ni Durban. Tuvuyeyo ncanja kwa muganga barapima ibipimo vyose South Africa barabura usico nibuka ko bambwiye bagomba bapime ni sida ndemera ko gutora inyishu sinari kugaruka gutora inyishu waratinye nari kugaruka gutora inyishu gute ya sida ugira umenye kugwa sida hana abajene kwereka batinya kumenya ko bagwa sida jewe sinivyo ari gukunda ko ndabijamo kwico gihe narinzi peut-être ko ndi muri risque yose kuko ivyo nabamo nari ndabizi nibaza ko docteur akifise kugeza none nagarutse ofre hama caza umwana w'umukobwa acambwira ngo umeze gutyo tugenda cyantwara ku mupfumukazi uwo niwe yantwaye ku makaburi mwijoro uwo no twavuganye arampropose ibintu bitatu ndakoza kubwira ico nari nemeye Imana ishigwe juru kumagakiza ambwira icambe sinabavuga amazina yavuze abaririmbyi kanaka muri Kongo avuga ngo umwe asambana na mama uwe niwe muti wiwe uwundi yigira umusazi mbo wigira umusazi afungura ivyo muyarara nk'umusazi imisi 3 kugira ngo niyagenda kuri podium abantu basare nkuko yari kwarasara ambwira uwundi yatanze abavyeyi biwe acambwira abandi acambwira ngo hitamo condition hari yindi yuko wogenda ukagira icyumba cha personnel ugashiramo cercueil hamukajyamamwe imisi 3 ugasohokamo nk'uwapfuye je nanemeye ya gatatu Imana ishigwe hejuru yo kuja muri cercueil kubera Imana y'agakiza jewe yo ndiko ndabona abantu gucyo bariko barapfa kuko ari abandi batanga imyaka yabo amaturekane peut-être nibi tuko turavuga twebwe nikangaye twumva abo muri Amerika bavuga ngo I sell my soul to the devil bavuga ngo baragurishije imishaya yabo kuri shetani bivuga ku mugaragaro babiririmba ku mugaragaro iyo babiririmba ku mugaragaro nuko nyene abantu batumva icyongereza bo kumva zimwe mu ndirimbo hati abantu bari baririmba za shetani ku mugaragaro so nimba rero bakamuni nahaza nimba rero benshi bari no muri Afrika bemeza ko batangiye kuririmba apana kubera ko babivukanye kubera ko babibonanye abanyamerika niwumva ko bariko baraca mu nzira yahandi yababanje hariya kuri je yombo nyira bariko barapfa kuri podium ndavuga njo shetani we uko ameze ahemba nabi nta ciza cyo shetani cyo navuze ni sinciri urubanza umuntu umwe utabikora Imana ishigwe hejuru uriko urarondera ubufu bw'abana ukaririmba abantu mukundana abantu muba amahoro cyane nigora ndabifiseko abantu mukunda Imana abantu mukunda amahoro nabo nagora ndabifiseko ariko nimba uri kuraja mu nzira ya shetani
uri kuraja mu mahonero. Iyi ni conseil gusa. Iyo umuntu yatabawe Kanumba ari he, Mangwe ari he, yari umuntu akunzwe cyane, Sharobaro ari he, bari he abo bantu ko kubera batabibazako. Iyo umuntu ariko aragenda ataza ariko araja yibaza ngo ndiko ndabandanya, nimba uri kurashira ikirenge mu nzira shetani kimbia mbio unga kuko shetani naciza afisa. Inzira agenda guhanuye nimwe ni Kristo Yesu. Kandi gukizwa rero tuba pasteur, gukizwa no kugira relation n'Imana. Ushobora kugira relation n'Imana ukabandanya ubuzima bwawe, ufite relation n'Imana kuko ni protection yawe. Ibyo namabwira abantu, ndabwira abantu ingorane yo muri Afrika yo bavuze gukizwa bimatanye nuko umuntu akenye agomba ave mu nzara. Nimba gukizwa ari kuva mu nzara yo bari ngorane n'abatunzi babwira ubutumwa bwawe. Cyadukizwa twese kwaje tubatunzi. Bakunze no kuvuga ngo abatunzi ubutumwa ngo biragoye ko babwakira kubera ko ririya faranga riratuma baja mu bintu bitandukanye bigatuma barakizwa. Bivana n'abatunzi bazinanye barakizwa, jabo dura nabo barakizwa bakagumana yabo. Ni kubera ko peut-être umuntu atagira message abantu. Mu bisanzwe uri umutunzi ufise imiliyarde ijana z'amadolari, dufata imiliyarde ijana z'amadolari. Mu bisanzwe wewe ni wewe n'amadolari yawe kugwiza n'ubusa, uri muri risk. Ariko umutunzi n'amamiliyarde yawe ukacugira Yesu, ni wewe kugwiza na rimwe. Bisigura ngo ivyo urabigumya ariko birimo produit yitwa Yesu Kristo. Mucha make abantu baze kuri Yesu Kristo kabisa. Uvuze ati gukizwa ni kusikumera uku, gukizwa sukumera uku, gukizwa ni kuba hari rorasha hagati yawe n'Imana. Numva nshaka kumenya abinjira muri eglise musanzwe mukoreramwe ubutumwa ari abantu bameze gute, kumbure numve nanje ko ndi muri urwo rutonde kubera ko genze Imana nzi gusenga itari cyo, numve nanje ko ndi mu bantu washobora kuza gusengera kuri eglise yanyu. Igituma baza muri eglise kugira ngo baje mu ijuru, ubundi n'utaza muri eglise ashoboye kujayo. Ariko birivuga ngo uko iminsi bandanye ba mibi ari bo mukoranira hamwe. Cyambere n'abantu bakoranira hamwe kuko iminsi mibi turayibona, tube hafi mu bumwe. Cyakabiri birivuga ngo ukwizera kuzanana no kumva. N'ahantu havugwa Yesu kugira ngo kumva kube kwinshi, abantu bashoboye kumva byinshi bijanye n'iyo Mana. Bace bakomera mu kwizera. Kindi n'abantu bakiriye Yesu akaba umwami n'umukizo w'ubugingo bwabo. Nico cyonyene iyo abantu bafatanije ishengero n'ijuru, ningukumengu ishengero ryabaye ijuru. Ishengero riringaho nk'umuryango, uko bari uri mu muryango nameze nk'utari mu muryango. Uri mu muryango arakomezwa, uri mu muryango arahanugwa, uri mu muryango aratumberezwa, uri mu muryango arashobora kuba acitse intege ubundi akamukomeza. Icyo nico cyonyene cyo mu ishengero. Umuntu aja mu ijuru cyangwa yinjira mu nzira yo mu ijuru iyo yakiriye Kristo, hamwakira giziki amwizeye, yizera icyo Yesu ari, icyo Yesu yari ni Imana, icyo Yesu yakoze yaradupfiriye ku musaraba, niwe mukiza wenyene. Joshua siwe mukiza, Joshua ni igikoresho gituma uwo Yesu amenyekana no kubataramumenya, hama akemera ko Yesu ari umubiri umwami akanamuyoboka. Ivyo vyonyene byo bituma umuntu akizwa. Uza mu ishengero rero barahawe kaza abantu bose bagomba kubana n'abandi mu muryango umwe no kubandanya bumva biza gukomeza ukwizera kwawe. Hari umunsi kumbere twinjira neza na neza mu gikorwa, hari ibibazo birenza kubaza. Cyambere ni bimwe mu bintu bikunze gukritika aba prophet, cyane cyane ko hari abantu bihaye ngira sinzi ko ari umurimo, sinzi ko ari umwuga, sinzi ko ari ingeso yo kwifatira aba prophet, na cyane cyane bamwe bakanabita amazina bagasuguru bande. Namwe nibaza ko muri mu bantu bo bita amazina cyane ngo mukoresha ngo amangetengete, mukoresha imiti kugira kumbure mushobore gusengera abantu, mukoresha imiti kugira abantu bashobore kuza, kuko tumaze kubibona kuri benshi. Umugabo witwa Chimamanda n'abandi benshi batandukanye bagira amapost atandukanye. Kuri mwebwe mwamaze kwakira mukiza cyane, mwamaze kwakira cyane, mwamaze gukizwa cyane, muzi ivyo murimo muvyakira gute mubonye message nk'izo ziko zirasirikira ku mbuga zitandukanye? Nsanzwe n'umuntu akunda kwigisha, kama nimba nigisha abantu uko bifata, nsanzwe ngerageza kugira uko nifata kutaza gutuma abingorana. Cyambere hama ndemeza ko mu muntu ashoboye kuvuga umuntu, ashoboye kuvugamo shetani yo muntu adafise Imana, ashoboye kuvugamo n'Imana kuko Imana ishoboye no kuvugira mu utazi Imana ikambwira ico ni kibi. Iyo rero bimeze gutyo, iyo umuntu avuze neza ndamenya Imana nziza iri kuravuga. Iyo umuntu avuze nabi ariko arahindura ubusa ivyo Yesu ariko arakora, ndamenya ngo shetani yamufasha ariko aravuga. Iyo umuntu avuze nk'umuntu hariyo dimension zitatu. Hariyo umuntu azi akaba azi ko abizi, uyo muntu yavuze avuga ubumenyi. Ariko hariyo umuntu rero atazi, uyu rero ndamufata nk'utabizi. None wogira gute umuntu atabizi akakwita
ngoriye per exemple ikirato wowe kabusanzwe uzi izina ryawe ni gute vyo guhungabanya reka bimuhungabanye wabifise mu mutwe kuko usanzwe uzi ico wiswe ahandi ibiba bigahungabanya abakristo banyu bari abatarakura narababwiye n'abakristo yuko badakwiye no kwishura umuntu avuga gutyo ikindi umuntu ashoboye kuvuga kubera inzigo nibaho nisha inzigo rabaho undi ashoboye kuvuga kubera iki ishari kubera ko Imana kwigira umuntu neza utugira iki utugwiza ibikogwa kugira ngo umusige mu rugezo rwa atazosubira kubona hari ubundi muntu avuga niyo business yiwe uri muri monde ya internet akavuga prophet arakurikirana cyane reka nirondere content hama nirongera ama views tuvuga uyu rero mu mutwe yarondereye atariho azobitahura hageze tazobitahura hageze ari certificate mwazanye icyo gihe nabwirije abantu mari mwikuye muri Kenya iriya certificate ziki ko muri gura twinjire mu bindi iriya certificate maje muzanye nabonye kuga cy'indege biratangaje kubona kenshi iyo ndiko ndavuga ntakunda kuvuga ngo ndi Dr. Joshua kubera iki kubera kutarishira ko doctor no bishira ko ariko sivyo shira mu inkomezi ko narakigizwe naho ntokivuga ndico ya certificate itangwa na university ama university yigisha theology ama university y'Ikristo bayita certificate bayita doctorat d'honneur honoris causa ni kintu cizwe imyaka myinshi irenganye bavuga ngo reka dutange amadoktora ya honneur ku bantu bakwiye guhabwa honneur bayihande bayiha umuntu ari mu vy'Imana kuko bayitanga no mu vy'isi bayita no mu yandi mashuri baraba umuntu muri iyo domaine ariko arabikora neza mu rugezo rwabo bantu peut-être bitwa abadokter cyo cyambere bakavuga uyu muntu numwigisha w'ijambo ry'Imana baraba impact y'uwo muntu muri societe nta numwe atomenya atazi ivyo tuko turakora icyo bimariye abantu benshi bakaca baraba umuntu ahamwa bakaca bavuga ni gute isi y'abatabizi isi mu ncamakereka mvuga uko bavugabo isi y'ibijuju yohama abacu twebwe abanyabwenge tukicara reka tubonore kwereke yuko dashigikire isi biko iravuga rero n'abamvuga nabi baramfashije kuko bacevuga ni gute tworeka umuntu nk'uyu ariko agira impact nk'i avugwe nabi bacaba rero decision y'aba docteur bacagira inama avuga ngo Joshua arakwiye kwakira doctorat d'honneur alors iyo Dr. Prophet Joshua Dr. Prophet of Jesus Joshua alors kiretsiyo je ndiko ndiga barabizi ko mfise baccalaureat muri leadership hama ndiko ndiga andi mashuri y'abanyamerika narose diplome barabizi online ndiko ndayiga nga hama nzobandanya ndonge back hama nce ndonga maîtrise hama nce ngira indi doctora ivyo kwigira so ivyo navyo sinkunda kubivuga ndabikora kubw'impamvu nzi kuko muri kazoza nzogira university zigisha ivy'Imana ni viza ko nzoba ndi equipe byemegwe yuko byokora uko ndayugurura imashini Bifariyazi na Prophet Joshua bafitaniye wa mubano kubera ko twabonye post ivuga ati Bifizo ngwino ukiswe bambajije abantu nasize ari mu ico gihe nifuza ko bose boza ni heno icyo gihe wari inshuti na Bifariyazi tugeze tuba bansi iyo duhuye turagumbirana tugeze tuba bansi twarabaye mwisi turirimba ndirimba ko twaranakoranye indirimbo abayizi dem kaza babisha kisa dem wanachazibuka nubu cyangwa wacyuzibagira uzibagira gutogira ngo namize gome harizo nibuka gusa nta mwanya mwinshi ndazigira kuzaca mu byo hama rero nk'umuntu rero nkunda basanzwe ziko nkunda abantu ariko ndanamukunda rero icyo no kwifuriza uwo nkunda cyo nuko yokizwa ni nkuko nawe twoheza ngaca ubona nandika abantu bya je narakijijwe ndasenga ndaja ukarago ndagira icyo nuko bihagije navuga ngo ndugiye ngo courage bandanye usenga Imana ishigwe hejuru bace bambaza ngo kubera iki wamwanditseko namwanditseko kubera ko nashimye kumutera intege kubera ko asenga kabisa neza twinjire neza hariya ahantu mukunze kujya bitamwibuye simbizi niwe yigeze ko hambwira imbizi wasema vumba ahantu mukunze kujya mwibuye kiriya kintu kigaragaza iki kubera ko uno musi mu gihugu cy'u Burundi nimba hari umuntu afise ahantu bitamwibuye bishoboka aja gusengera ukamarayo nk'imisi 5 7 iki niwe wenyene tubizi ko kiriya kintu kivuze iki kumbure ushobora gusanga n'abandi bagi mutagihurizako kubera ko umuntu wese afise uburyo asenga afise uburyo ashira hanze amasengesho yiwe buri kintu cyose kiriya kintu kivuze iki ndananezerewe cyane kumva ngo hitwa mwibuye na hamwe mfise hitwa kwibuye mubise ngo ni mwibuye gusa ni ku musozi witwa Mahanaim Prayer Mountain iryo zina niwe wagitoreye ya ni umusozi Mahanaim bisigura ngo inzu y'abamarayika iri muri Bible ni Yakobo yabivuze hama
ni umusozi w'ahantu bajya gusengera abantu. Muri icyo kibanza hari ibibanza byinshi, reka ndakwereka ikibanza cya mbere. Ari ikibanza cya mbere ahantu hameze nk'umikomengo hari akanogo, abantu bahagarara bakavuga ngo mana ndakwingize ngura mu kinogo, ni kibanza. Akaba ari ikindi kibanza ahantu tugenda akavuga aha murafata ivu mugasengera igihugu. Akaba ari ikindi kibanza hejuru cyane ku musozi aho umuntu avuga ngo mana depoza hejuru ku musozi. Akaba aho naho muri iryo buye, muri iryo buye ni ahantu hubatswe, hama umuntu yinjiyemo. Bibiri ivuga ngo izina ry'Uhoraho ni umunara ukomeye. Ni nk'umunara, ni ikimenyetso sana umuntu amara iminsi 5, umara iminsi 5 atari umuryango. Sino kuri ujya musozi hariyo inzu yanje ya retraite. Iyo vise ngiye ku musozi si inzu nziza cyane ya retraite yaje, nanjye nziza cyane tellement équipé, ibintu byose bikwiye. Nanjye noza muri iyo nzu cyane ndiko ndavuga izo muzojamo. Iyo nzu ni icyumba kimwe n'utwo gisangira n'abantu bose. Ni wanje aho ndabarese mukaja hariya muri icyo cyumba njyamamo bamugira ofete ndiko ndubakayo uburaro. Kubera ikintu ubatse ubwo buraro ndi umuntu asanzwe akunda retraite. Ibaze rero umuntu arasohotse ugize retraite ugiye gusenga, uciye kugira retraite muri hotel, ama uri kurasenga nga undi muri hotel ariko araririmba indirimbo tutovugira nga. Yumva ko ushoboye kuva mu muhemu nimba udakomeye kuri je icyuviro gusa ciki, reka habe ikibanza cy'umuntu yogirira ko retraite adafise ibimu bungabanya tukibanza turubaka ibindi vyumba. Baza ko Imana tugiriye ubuntu, ubu ni ivyumba nka 12 Imana tugiriye ubuntu tukabiheza. Muzoba muhawe kaze kugira ngo muze musenge kandi usenga abari ko radusengera twese tugatabaga. Ivyuzuye ni zimwe muri kava ziko zirasirikira hanaha. Ndiko ndayibona no kuri nani yawe no ku modoka yawe nabonye iriko. Bino bivuze iki naho kumbure munsi n'abadutahuza. Yakoze. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Bivuze ko bikomeye nuko ari umwaka wa 8 bibaye. Ico biti gikorane ivyuzuye. Gikorane cyatangiye kuva muri 2017, le 7/7/2017 cyabereye Gitega. Hama 7/7/2018 ni cyabaye cyo gituba twiti 8. 7/7/2018 nagize mariage. 7/7/2019 cyabereye i Bujumbura. Uko hama kuva mu mwaka wa 2024 cyatangiye kubera mu bibuga binini. Rero ni gikorane ngaruka mwaka kizokwa makiba ibihe byose imyaka yose. Uko buntu bw'Imana buzobudutumbereye n'ivyo Imana yavuze ni rendez-vous y'Imana n'abantu mu Burundi no kwisi yose ku itariki izwi. Igituma rero vyitwa ivyuzuye ni insiguro y'igitigi. Igitigi indwi gisigura ivyuzuye muri Bible. Igitigi cyuzuye cyo gituma rero vyitwa ivyuzuye. Izokama vyitwa ivyuzuye cyo tuva n'umusi numwe tubivuga mu Cyongereza. Tugumiza izini ivyuzuye kugira ngo bikomane kashe kwa ikintu cyaturutse mu Burundi cyangwa ikorekwa mu Burundi kugira ngo isi yose muri kazoza izori tumbera nga kuri iyo tariki tuko turabona ubwiza bw'Imana. Rero igikorane kinini kibamo ibintu binini. Kizo tariki iyahe kizobera he? Kizoba tariki indwi ukwezi kwindwi azoba ari kuwa mbere. Ubu kandi kizobera kuri terrain ya football iri kuri zone ya Kinama kuva saa 7 aho abantu batumiwe ngo babe mu bwiza bw'Imana. Mbone yakajyo kugira abantu bazinduke kubera ko benshi bava ruguru baba baje umunsi umwe itariki 6 bo barazinduka kuva saa 2 saa 3 ikibuga kiba kimaze kuzura. Rero ni vyiza ko abozinduka bozinduka eko saa 7 hazokugururwa n'amasengesho hakurikirwa ibirori ingoma fanfare n'ibindi kugira ngo abantu babe baratera mama cenjira. Rero amasengesho twigire mu mwanya wo guhimbaza aho ibihumbi n'ibihumbi bazohadugije ibiganza bakora himbaza umwami umwe, umwami w'abami ari Yesu Kristo. Hama cyo twigisha ijambo ry'Imana. Hama iki jambo ry'Imana rikora nsanzwe ndakizi iyo rivuzwa abademoni barasha, abagoye barakira, abamugoye baramuguruka. Ijambo ry'Imana rabishobora ivyo. Hama bazoze babona kugira neza kw'Imana. Nyuma yaho ari ibindi birori biteguye. Kabisa bisigura ko hari nini migugwa izokogwa hagati mu cyo gikorane. Kumbure abantu bashaka gukizwa, abantu bashaka gukira ingwara, abantu bari byinshi bitandukanye tuzobe turi muri ico kibanza. Abantu bakeneye kubona kugira neza kw'Imana. Abantu bakeneye gusubira kumenya ngo y'Imana nize kumbe n'Imana nyayo. Imana izobereka kwiriho. Abantu bagomba ko bakizwa. Abantu batumiye abantu mu mashengero ngo bakizwe biranga. Batumire kuri stade kuko bama bajayo baze kumpira w'amaguru. Tumira umuryango wawe. Abantu bakeneye gukira ingwara no gutabagwa. Navuze ico jambo ry'Imana rishoboye gukora. Kandi ubivuze basanzwe bazi ko Imana ngiri ubuntu bwo gukoreshwa. Bavuze ko uwo munsi bizaba ibidasanzwe bazi babona ibidasanzwe by'Imana. Barahawe kaze. Murahawe ikaze cyane, murahawe ikaze cyane. Abarundi kazi n'abanyamahanga mwese murahawe ikaze. Ariko mu gusozera ikibazo kivuga giti harigeze kuba ukunyinyurana hagati yawe Prophet Joshua ndetse no bita Bayahaga. Ico gihe barapostinga umwaka vuguyu ndakavuguyu
kiriya kintu cyo kunyinyurana hagati ya mwebwe abaprofete canke abakozi b'Imana cyo mucakira gute mu gihe kibaye kuko n'abakirisu hari gihe bakisha mwigisho bakavuga ati kuko ibi bintu biriko biraba ko bitambaye ahago umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana na Prophet of Jesus Joshua Dr. nako nireka tugashireko iyo bibaye ntubona ko biheza bikazana reaction zitari nziza ku bakirisu. Buri wese ankurikirana arabizi ko atamwanya ngira wo kuvuga abantu nta munsi numwe nishuru wamvuze kuri platform cyangwa mishengero nta munsi numwe mvuga umuntu nabi fisi afere yo kuvuga Yesu. Sinzi rero wowe ko yoba yaravuze kuko we yarakuvuze mbaya hasi sinovyemeza kuko nimba umuntu agomba kumvuga yombwira jewe umuntu yomvugira ku ruhande n'abariko ravuga jewe abako ravugana n'abandi sinibaza nimba vyarabaye nta bwiza bwavyo ariko sinona ryoherwa yuko bobaho bokanaka yavuze kanaka ubu nimba yahagusanze umwemera mu buryo bwo gutanga ubutumwa bwiza si kumemera gusa umukozi w'Imana wese jewe umukozi w'Imana umuntu wese avuga ko akorera Imana reka kwemera gutu w'Imana yemeye umukozi w'Imana akaba yitwa gusa umukozi w'Imana kiretse nimba ntafise Imana ariko nkorera Imana gaca numva nawe uravuze uyu munsi ngura umukozi w'Imana cyo kubahira icyo kuko nimba Imana yaguhaye kazi ariko araba fake prophet rega ati babihindura bivuga ngo prophet bivuye muri profite byiza bivana n'igifaransa ikintu cyo bagikomeye ngaho igikimana ivuga ku bijyanye n'aba fake prophet bibiri ivuga ngo ureka bikurane ugwamfu n'uburo hama ninde yarungiswe kurandagura Imana yo nyene ifise umunsi izohana igashira ku muriro abatabigeze kuyibeshera indi rero agomba gufasha Imana abafake bobaho ariko ni gutegeje umuntu muzima no babize no gupromotinga fake kandi original zuzuye aba original baruzuye hamikindi kuri umukozi Imana uvuze singunda no kuvuga iyo bavuze dossier y'umuntu akuze andusha imyaka yo mu mubiri y'umuntu afise abana namanyumvira kenshi none umwana wiwe yo nyumva ndiko ndavuga papa wiwe acagwiza n'ubusa n'ibikorwa by'Imana ati wa prophet n'wa cyo gero bituma navuga nta muntu umaze kubwira ngo prophet yamvuze ngo namuvuze oya kandi mu buzima bwanje niko nabifashe dufate uyu mwanya ndicaye ngaho ni jewe amarenganya umuntu haje avuze ngo je ndanse prophet ni jewe niwe ni gute je nufashe ibimbangamiye ndabizani wanje reka bandanyabangamirwa no kunyanga amajembeho ubuzima bwanje kuko ninamuha kaze zoba nakiranye we nizigo yiwe je ca nigirira amahoro cyo gituma bajya bose mavuza bamvuga bamaze imyaka bamvuga nuzokumva ndabishura oya I just pray for them ndabasengera rero umuntu yoba abona yuko je hari ikintu kibi navuze ku muntu nucangaruka ngasaba imbabazi jewe nta muntu novuga je mfise umwanya wo kuvuga Kristo Yesu ari no mukozi w'Imana sinyibaza ko yamvuze kuko navyo nabonye nimba naho mwarabonye ngamenyesha makuru betete kwaganira n'abandi kabisa reka tubashimire ku mwanya mwashoboye kuduha kubera ko wabaye muremure ariko mwiza kubera ko twayazi bikenewe twatanze message zitandukanye kuri abana bariya ndabashimire n'ubundi munsi nitwabikora ko canke tukabasaba umwanya ko muzowuduhereza ko maduha kanya keza Imana ibahezagire duprofite no kuvuga ko kuri ico gikorane ari kandi kantu kadasanzwe kazoba kuko muri uyu mwaka tugomba dukeze canke dushimire abaririmbyi n'abasinyasi of course n'umutima wo gushima gusa nta competition iriyo ndabisubiremwo dasko mukurikirana n'abantu benshi bavyumve cyana competition okora dukoze competition tuca tuzana bafle ingoma abantu bakaririmbira ngaho na competition iriho ariko araba ico bita gushima no mu gushima umuntu ashobora guhitamo akavuga reka nshimira umuntu mu baririmbye yaririmbye indirimbo isa gutya reka nshimira umuntu rero ushima ashimira uwashaka ariko kugira ngo rero ni ivyitwe yuko vyakoze Joshua bakibaza gusa ko ari ibintu vyabaye mu mayerekwa nivyo vyatumye ngira ico bita jiri iyo jiri rero niyo yicaye ngaho ikavuga mubo woshimira naba muraba tuzoshimire umwe muri aba tuzoshimire umwe muri aba tuzoshimire umwe si competition nakajyo ko gushima kandi naho bovuga muri aba 10 tuzoshimira umwe sikugira ngo deja abo 10 iyo jiri irabemera aba none badasanzwe rero hazoshimirwa male artist female artist hashimigwe worshipper uhimbaza Imana hashimigwe umugwi umwe hashimigwe no mu diaspora umwe hashimigwe n'umusineast ama hashimigwe nico bituzokwita popular au waba umwe abantu benshi baramutoye mu message ura nawe turamuhaye ya popular ariko zo bari category zitandukanye tukiraho nyene uravuze ko harimo abasineyaste tugaruka kuri poste yigeze kwandikwa n'uwo bita Vanilla Vine n'umwe mu basineyaste bakomeye mu gihugu cy'u Burundi ndetse batwaye na best influencer of the year muri Irebe Company yanditse ati Shalom nashaka nshimire abatunganije rihiganwa mwebwe mwaritunganije kuba biyumviriye kubakora filme
ariko ndanamenyesha abakunzi banje ko atahigano na rimwe ndimwo nkarangiza nsaba abaritunganye ko bonkura ku rutonde kuko nuba basanga bubakanye ari we Noraske nawe yarapostinze no post nanje narayipostinze ndibaza ati koko bano bantu bashira muri ino higanwa baba bazivye ko bashira mu higanwa biba bimeze gute ino message wayakiriye gute umwe mu basineyaste bakomeye tanzo gutuma wisomye ndayumvirije neza uyu munsi yarashimye none gute reka gushimira washimye arashimye mugabo yikuye ku rutonde cya kabiri nuvise mbere parti ya mbere arashimiye kuba baramwiyumviriye bakiyumvira ba cinema ndashimiye nanje aba juriste kuba baramwiyumviriye kuko si je niyumvira ko baje muri competition okay juriste yari yumvirika kwandika ko abantu ariko nta message batanga ati tugushire ko ubu jiri ihisemo ikavuga reka twandike message ni imwe mu kategori yokoresha cyangwa igahitamo ikavuga abo tugomba dushimire nibaza ko ari umunezero nk'ubu ngomba kugushimira gaca ndagutelefona allo ndaza kugira ngo cyangwa ukabona ku muryango barakuzaniye imodoka nubwo nagushimiye tuvuga kubera ko utanyandikiye bivana rero na juriste n'abajuriste cyo bavuga icya kabiri nta kibi birimo avuze ngo singomba kubamo iyo ni droit y'umuntu sanzwe akijije asanzwe asenga umuntu ashobora kubyirwa n'umutima ivyo dakwiye kubamo n'ivyo akwiye kubamo umucamake jewe igikuru n'umutima mfise muri ibi umutima wanje ni gushigikira no kugira ico bita participation muri sociale ko bantu barakora kuko hari abandi barundi ibihumbi byinshi bazi ko amasinema hari bazi ko indirimbo zihari batagira ico bakora ese je numva ko parti yanje nguma ndayihagaze kugira ngo mba ndanyishimira abantu ko mutadushizemwe abayisubere abajournaliste no gusa uko natwe turashaka gushimirwa uko imyaka igenda niko tubagana dutera intambwe kuko muri 2022 twashimiye muririnzi umwe igihe abantu batoye hatogwa Eden Banga uva ku cyo gihe twatanga 700,000 na gitoma na gitara hama mu mwaka uheze twashimiye umwe abantu batoye yari ya Nick Shooter uriya mungazi kuvuza piano cyane na gitari yari ya Nick yatwaye moto uyu mwaka naho dushimiye rero ko twoshimira benshi mu mwaka uza ashoboye kubamo n'aba YouTube mu mwaka uza abemo n'abandi mu mwaka uza tuvuge mu Burundi meilleur joueur wa championnat peut-être ntashimigwa n'amashengero reka tuvuge ko meilleur joueur tuzomushimira gushima rero bifise sense yo gutera intege abari muri yo affaire abari muri ivyo nico cyo nyene twotubikora Yeshimani bahezagere mwese muko muradukurikirana turabakunda cyane sangiza buno butumwa abantu bose kubera ko uwo munsi w'igikorane tegeza kuba duhari tegeza kuba tuko turanezerwa tutegezwa kuba turiko turakira ubutumwa bwiza ibana mpwemu nziza mpwemu zera nyinshi cyane tuzoba duhari turyohewe nanjye nzohagera ndabe ko nanjye no ba mu bantu basamura ko kuri iyo mpwemu yera kuri ubwo butumwa bwiza nzobe mu bambere bacu Imana bahezagire mwakoze kubana natwe mwezagirwe cyane